Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza bizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo. Turabahaye ikaze mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera. Ni ikiganiro gishasha mutari musanzwe mukurikirana. Turabahaye ikaze kugira muzohore mugikurikirana ku munsi nk'uyu, kizohora kiza kiraboneka kwisaha nk'iyi. Ni ikiganiro kizogenda biciye ku batumire batandukanye, turabira hamwe ibintu bitandukanye bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo. Umunsi tuza gutangura n'ikiyago ca mbere. Iki kiyago naco kikaza kuba cerekeranye n'ubutumwa bwiza. Turafise abatumire imbere yo gutangura. Turafise abatumire nagomba mbanze ndababereke. Hari uwo turi kumwe hano, turaguha ikaze. Murakoze cyane. Izina nitwa Oswald Shimirimana, hama nkabasanzwe ndi pastori mw'ishengero rya Shama Temple muri paruwasi ya Mukaza, dukorangaho mu Rohero. Murakoze cyane kwitaba ubutumire. Murakoze cyane. Hariho n'uwundi mutumire turi kumwe, nawe no muha kaze. Yego, murakoze. Nanje ku mazina ni Saimana Viator, abasanzwe n'umupastori mw'ishengero Eglise Chrétienne Fleuve de Vie, paruwasi Bukeye, ariko kandi abasanzwe kandi ndi umuganga mu gihe naba ku mirimo y'imisi yose ndabifatanya. Mwakoze cyane kwitaba ikiganiro. Murakoze. Nkuko nari nabibabwiye, tuza kuganira ku butumwa bwiza. Nk'abizera bizera Bibiliya y'ijambo ry'Imana, turizera ko ubutumwa bwiza ariyo ntambuko ya mbere mu guhinduka abigishwa. Aho abera batandukanye baragihurizako, ariko kandi biba vyiza iyo tugumye twibukanya mbega ubutumwa bwiza ni iki, bugizwe n'iki, kuko byoshobora gushika ko mu bihe bitandukanye abantu bagenda baravuga gutandukanye, cyangwa ugasanga abantu bitwa bizera ariko baciye mu nzira zitandukanye. Duciye ku gisomwa c'ijambo ry'Imana, tugomba turabire hamwe dufashijwe na bano batumire ico kintu kijanye n'ubutumwa bwiza. Igisomwa cy'uno munsi tuganira ko ni igice c'10 c'ibyakozwe n'intumwa, kuva ku murongo wa 34 gushika ku murongo wa 48. Havuga ngo Petero avuga ubutumwa kwa Korneliyo bahabwa mpwemu yera. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka iramwemera. Ijambo Imana yatumye ku Bisirayeli ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro, niwe mwami wa bose. Iryo jambo mwebwe murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, ritanguriye i Galilaya hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije, rivuga ibya Yesu umunyanazareti, ingene Imana yamusutseko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose wa mugwanizi atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi vyabona byo gushingira intahe ibyo yakoze byose mu gihugu c'Abayuda, bo ni Yerusalemu, umwe bishe bamumanitse ku giti, uwo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu, imuha guseruka ahibonekeza, si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana ivyo bitarabaho. Ni twebwe abasangira nawe turya kandi tunywa amaze kuzuka mu bapfuye, atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe kariwe Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe, bavuga yuko umwizera wese azoharigwa ibyaha kubw'izina ryiwe. Petero akivuga ayo majambo, mpwemu yera aramanuka aja kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bakebwe barumigwa. Abazananye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo mpwemu yera.
ko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpwemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe? Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, baca baramwinginga ngo amareyo imisi. Murakoze cyane. Iki ni gisomwa tubonye ko Petero yagiye kuvuga ubutumwa bwiza atumwe n'Imana ku muntu yitwa Korneliyo. Bibiliya ivuga yuko yari asanzwe ari mu banyamahanga mugabo bubaha Imana. Iki gisomwa nicyo tugomba kidufashe kurabira hamwe ubutumwa uko Petero yavuze ubutumwa bwiza kwa Korneliyo. Twikoze kuri babatumire rero nako ndibaza mbega turiko turafashanya gutahura muri kino gisomwa yoba ari yihe ntimatima y'ubutumwa Petero yavuze kwa Korneliyo. Pastor Oswald wodufasha. Murakoze bose. Intimatima ya kino gisomwa twasomye y'ubutumwa Petero yavuze kwa Korneliyo hano uko rakora bivuga mu ntangamarara ni gisomwa by'ukuri kiduha akaroro keza kitubwira ubutumwa bwiza ko tubona Petero ariho agira mu banyamahanga kandi murazi ko intumwa zitigeze zigira umutima wo gushaka gose ko wagera mu banyamahanga nabo ngo bavuga ubutumwa bwiza, ariko tubona hano Imana igondoza Petero biciye mu nzozi gushika aho yemera kwisanga ari mu nzu kwa Korneliyo. Ashitse mu nzu kwa Korneliyo Korneliyo mu majambo akomeye gose ko yamubwiye ati rero washitse tubwire. Petero nta kindi yavuze mu by'ukuri ari mu nzu batanye kuvuga, yavuze Kristo. Niko zuma n'amajambo ubona iyo ntimatima y'ubutumwa yavuze yashikirije yamubwiye Yesu ndiko nasoma n'amajambo nizo mbonamo. Murakoze cyane. Mbega hari uburyo yoba yaravuzemwo Yesu uri kuradufasha? Yego, murakoze cyane. Nkuko mugenzi wanje Pastor Oswald ariko arabivuga, urabona ko Petero yaraje afise intumbero aje gushitsa kwa Korneliyo, kandi Bibiliya twereka ko na Korneliyo yari yiteguye kumva ico Petero amushikiriza ubutumwa bwiza. Rero baje kibaza ati mbega niyihe ntimatima Petero ashitse kwa Korneliyo yashikirije? Novuga ko iyo ntimatima nyene nibwo butumwa yaramushiriye. Turabona ko yavuze Kristo, yavuze Kristo wariwe. Turabona ko yerekana Kristo nk'uwari yaravugishijwe ko azoza. Urabona ko yerekana Kristo nk'uwabayeho, uwagendagenza agirira neza abantu, ndetse arerekana n'igikorwa ciwe. Rero mu majambo make mvuze igikorwa ciwe nderekana biratwereka ko hageze n'igihe aranabivugamo ko Yesu apfa hama Imana iramuzura, kandi ngo baramubona ndetse arerekana ko arerekana igikorwa ciwe, ariko kandi n'ico Korneliyo akwiye kwizera. Rero turabona ko intimatima nyamukuru y'ubutumwa Petero yaciriye Korneliyo ni kumwereka Kristo uwo ari we, kumwereka igikorwa ciwe. Yego, novuga ko ariho novuga la centralité de message yari yubakiye cyane. Kristo uwo ari we n'igikorwa ciwe. Yego, namuganiye mu by'ukuri ni yamushikirije ubutumwa bwiza nk'uko abayuda babuhawe cya gihe cy'umunsi wa Pentecote, igihe Petero avuga ubutumwa bwiza akavuga Kristo. N'ubu ageze mu banyamahanga wa Korneliyo amushikiriza iyo nkuru y'agakiza, ubwo butumwa bwiza, ubwo Kristo wakivuze Kristo wari we mugani ho bakiwe kandi. Tubona Petero kandi umenga arabwira Korneliyo ikintu bokora kugira ibyaha byabo biharikwe. Nibaza ko ku bantu bose barondera Imana, nibaza ko baba ariko bakenera kwemerwa n'Imana. Mbega twokwibutsanya muri no majambo ico Petero yabwiye Korneliyo cokorwa kugira ibyaha by'abantu baharikwe.
ego urabona ko umutumiro amaze kumushikiriza inkuru y'ubutumwa bwiza yarerekanye yarahaye umutumiro Koroneliyo nk'umunyabyaha akeneye guharigwa. Uyo mutumiro nawe si uwundi nuko yizera uyo Kristo, nuko yizera ubutumwa bwiza maze akaronka kubabarirwa ibicumuro vyiwe. Kandi turabibona ko ubutumwa bwiza Petero yaramushiriye yabwakiriye, rero yamuhaye umutumiro wo kwizera Kristo maze ibyaha vyiwe bikababarirwa. Pastor Oswald nawe ubyumbuka nyene canke uramwunganira naho naje twabisomeye hamwe? Yego ku murongo wa 43 hari tomara neza reka ngo abavugishwa n'Imana bose bamushingiye nta bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ivyaha kubw'izina ryiwe. Yerekana yuko kugira ngo umuntu yamwizeye aharirwa ivyaha atumira abantu rero kumwizera kugira ngo aharirwe ivyaha. Wavuga ko bizera kandi numwe yabasigurira. Urazi twavuze mu kumusigura avuga Kristo wariwe amwerekana nk'Imana. Uko avuga ko Yesu yatumwe n'Imana hama avuga ngo niwe mwami wa bose. Ubwo kandi avuga ngo ni n'umunyanazareti. Yerekana ko Kristo ari Imana, ubwo kandi ko ari n'umuntu kuko yavutse uruvyaro rwa Adamu, rwa Aburahamu, rwa Dawidi. Ko ari umuntu akacavuga n'ingene yabayeho kuri ino si agira abantu neza. Mwakerekana ati ntizahereye ngaho yaranapfuye, kandi urupfu yapfuye si urupfu rusanzwe, ni urupfu rwo ku musaraba. Mugabo aranahambwa aranazuka. Akacavuga ati uyu rero ubu ari buryo bw'Imana Data, ni nawe mucamanza w'abariho n'abapfuye. Akacavuga ati uyu rero umwizeye wese ni waba guharirwa ivyaha. Yego murakoze cyane. Kandi kabazo nagomba maze ndumva yakageze ko kwari kwiyumvira umuntu wese uri kurabwira ikintu ukamubwira nico asabwa gukora nawe yamakeneye kumenya icaca aronka. Twari duhejeje kumva ko ikintu cyo kwizera Yesu ko Petero ico yabwiye Koroneliyo, ariko nubundi twoga cako mbega Petero yabwiye kwa Koroneliyo kabizeye Yesu baronka inyunguki. Urakoze cyane. Ikintu yamubwiye ko iyo umuntu yizeye Yesu bakora nk'ingabire y'ubugingo budashira. Yamubwiye ko aronka guharirwa ivyaha maze akaronka ingabire y'ubugingo budashira. Numva arico kintu gikomeye cyane iyo umuntu ashize ivyizigiro vyiwe kuri Yesu no kwizera igikorwa ciwe. Araronka ubwo araronka novuga uko kumva muri we ko ababariwe, kandi ko kubabarirwa bimwugururira imiryango yo kuba umwana w'Imana maze akazoraga ubugingo budashira. Rero novuga nico tubona Petero avuga, kandi nico n'ubutumwa bwiza dushikiriza. Tuba ko umuntu atahura nuko inyungu yo kwakira ubutumwa bwiza nuko warigwa ivyaha hama kandi ukemego ugasubira mu migenderanire n'Imana. Sinokwirirwa ndagaruka iyo migenderanire ngene yatakaye, ariko novuga ko ikihambaye cyane iyo umuntu amaze kwizera ubutumwa bwiza aremegwa n'Imana hama karonka ingabire kuzobana n'Imana ibe bidashira. Akumva ko wa muzigo w'ivyaha wari kuri we utembagaye, akumva reka ndabivuge muri ano majambo na Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza ngo uyu muntu ababariye, uyu muntu ahebewe umwenda ngo agira umunezero mwinshi. No kuvuga uko kubabarirwa ivyaha bitera umunezero wakira ubutumwa bwiza, hama kandi akabona ko siko barirwa gusa asubiye muri ya migenderane, asubiye muri ca kibanza nyene yatakaza. Murakoze cyane kuntu muriko muradufasha. Nako niyumvira Pastor Oswald, woba wibuka we w'igihe wabwirwa ivya Yesu, wabwiwe bene ibinyene vyagenze gute? Naza ko reka ukiza gose mbega igihe nabwirwa inkuru nziza, nabwiwe ibinyene Petero yashikirije kwa Koroneliyo ari mu banyamahanga.
jewe igihe ubutumwa bwiza nabushikirijwe na mama wanje avyara, ndavyibuka ari muto. Ico gihe yanyigishije mu ubutumwa bwiza akoresha agatabo, hari abantu bashobora kuba bakazi agatabo karimwo agatabo k'umutima w'umuntu. Ndibuka mu kunyigisha yanyeretse ibicapo, yanyeretse igicapo c'umunyabyaha, anyereka ibiba biri mu mutima iwe, anyereka umutima w'umugororotsi niba biri mu mutima iwe, mugaca anyereka iherezo ry'umunyabyaha, anyereka n'iherezo ry'umugororotsi. Dushobora kukubwira ngene nivise uwo munsi kuko waje kunyereka ico gicapo mu mutima icyaciye kezamo ikibazo gikomeye gose. Navuze nti mbega nokizwa n'ikurubanza mbonye umunyabyaha azocirwako mu vy'ukuri. Hanyuma arambwira ati naza ko usengera ukwizera Yesu wokira ni Yesu wenyene. Uri amajambo yoroheje gutyo mu vy'ukuri ndumva ko nkeneye Yesu mugasi numva ngene vyogenda, mbega no kwizera Yesu gute? Ivyo birakwiye nyene, birahagije, birakwiye. Atanga kumbwira ngo nakansengeye vyokunda, mba birangoye gose. Ndi uko munsi naci nabwirane yaciye ambwira umuntu yonsengera, nabwirane nyambari nakayonsengera ndabihevye kuko umuntu yambwiye ari umuntu nganze muri tubana mu kibano, yarinze ko ari umuntu muto atize, nayo narinze yuko mu vyo nizeye, narinze yuko umuntu wenyine ashobora gusengera umuntu agakizwa ari patiri wenyene. Sinzi ko hari undi muntu numwe yosengera umuntu bigakunda. Wambe ngo jewe nizigiye umuntu kuko nizigiye Kristo. Rero niko byangendekeye. Ico gicapo je narose umunsi nizera, mugabo ico niruka gusa cambayeko nuko reka nyine ico gicapo c'umunyabyaha numvise nanje nenzwa yuko meze nk'uyo muntu w'umunyabyaha, kandi gihana nyeretse ko najewe kinda narize rero nimvira ati nzokizwa niki, ninde nzo no rubanza. Yego. Weho uribuka ukuntu byagenze igihe uza kuri Yesu, byagenze gute? Wo dushingira intahe gato. Murakoze cyane, ni kibazo ciza. Ndibaza mu Barundi benshi umuntu akurira umuryango w'Abakristo, nanje nakuriye mu muryango w'Abakristo. Yego. Kandi haragira hari ni nabijyanye n'umuntu akora kugira yumve ko akwije bisabwa kwitwa umukristo. Nari narabikoze, ariko sinzokwibagira umunsi umwe natumiwe mu cyo bita Serire de Pierre canke Coupe de Maison. Niho navuga naba en contact canke numvise ijambo ry'Imana, reka ndabivuga uko. Rero ikintu ca mbere navuga cantangaje abantu bari bantumiye wari umugwa w'abajene. Ico gihe nari nkiri umujene. Ibyo bavuga n'ingene nababona bomenga baratandukanye nuko nanje ndi. Rero nkavuga ati none nanje nomera nkabo gute, nosa nabo gute? Ejo numva cyari ikibazo gikomeye cyane. Urumva ndibuka ko ico gihe naratashe mugabo ntahana ibibazo. Nimba ati nanje nosa nkabajya bana nabonye basa neza, bajya abajene basa neza kujya. Ndibuka reko natumiwe, rumva hari Groupe de Maison donc canke Serire de Prière. Yego kishengero. Niho rero bantumira nja kuri iryo shengero, iyo Serire de Prière yari isanzwe yegukira. Nshitseyo novuga ko aho rumva byakomeje kuryoha, ariko novuga ko ntaronse novuga mu ntango kubwirwa ivyo nkwiye gukora nko gutona Petero yabibwiye Koroneliyo. Nanje sinabwiye, sinasoye mahigwe ubwa mbere ngishika mu ishengero byo kubwirwa, muga numva ndyohewe, numva nezire kuba muri uwo mugwi. Ariko sinavuga sinaje nitabiriye umuhamagaro w'ubutumwa bwiza nashikirijwe. Ego. Murakoze cyane. Turaho nyene asa n'uhereje iki kibazo duhejeje kubona ubutumwa bwiza Koroneliyo yavuze kwa Petero, yavuze kwa Koroneliyo. Hama murahejeje kunadushingira intahe ukuntu byagenze, kandi twumvise ari mwenyene mwako muravyivugira. Mbega ugereranije izo nkuru zibiri mwabwiwe, hari ibyo wumva bibuzemwo mu byo wabwiwe byo bari ibihe?
imbere y'uko tuza kubaza mu nyuma mbega dutegerezwa kuvuga ubunyene cyangwa hari ingaruka. Ego igihe nabwiye ubutumwa bwiza muri iyo nkuru nabwiye ingene byanshikiye, Yego. ubwa mbere nta na kimwe ubuzi ibyo urose byose uti nyene ndose. Rero sinavuga mu by'ukuri igihe nasobanuriwe kimwe ku kindi ngo numva amakuru yose bwize ubutumwa bwiza. Nk'akarorero mu butumwa bwiza je numvise hari habuze mu vyerekeye ikinyere ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana sinashoboye gutahura numve urukundo Imana yatanze umwana wayo ngo afite bw'ibyaha byaha, nari nkeneye kucumva noho mu nyuma nagenda gitahura buke buke mugabo nk'umunsi ndavyumva mu by'ukuri numvise ko umunyabyaha gusa muri jewe narize nivuga ati none nk'ubu no byongendera gute nokora iki, umva ngo hariho Yesu yonkiza, narabuze ico cerekeye gutahura urukundo rw'Imana muri iyo ntabwo ishinze inzu ndacumve ndagitahure neza. Hanyuma nibaza ko abwo ivyo natahuye byo nyonera kuvuga kurusha ivyo ntatahuwe ndiko numviriza bino Petero yashikirije gose, kuko ivyo numvise nivyo numvise biki yashimikiye ko gose, kuko ibintu yashimikiye ko yanyeretse natahuye uwo munsi, natahuye ko umunyabyaha by'ukuri ico caratomoye kuri je. Cya kabiri natomokewe neza kuzerekeye iherezo ry'umunyabyaha baribona neza. Ivyo byashize no kuvuga ati none nkuriki ico ntarose no kanya nyene no gutahura urukundo rw'Imana ni cimwe mpamagarira gukora neza ngo nacumwe no gikora. Naho mfite cyambwira nti abimbwiye naciye numva ncanganyika ambwira ati nakayo gusengera, ndavuga ati yo nsengera kugira bice bigenda gute. Muvyo kuri uwo munsi nta ngingo nafashe, oya naciye ngenda nase gufata ingingo mu dukurikira nongeye guhura umuvyeyi nyene wanje papa niwe yacanjana mu ishengero ryabo, hanyuma avuye ijambo ry'Imana ndagenda mu bana ishengero ry'abana, niho naronka umwigisha w'abana aramfasha gutahura ico nokora neza muvyerekeye kwizera. Pastor Viateur, twokwibaza ko hoba hari igituma intumwa canke Petero yashizemwo bino bice byose muri ubutumwa yavuze, canke umwe wese arashobora kubigira uko avyumva. Kumbura imbere yuko nishura kuco kibazo nagomba nse n'umutera mbega igihe wizera washikirijwe inkuru nk'uko tubona Petero yashikirije kwa Koroneli. Ngarutse gatoya maze kwinjira mu ishengero nivyo nararonse amahirwe yo kwiga iryo shengero ryari rifise ishuri ry'ijambo ry'Imana, nararonse amahirwe yo kujya kwiga iryo shuri. Ariko ikintu ngomba kuvuga hano nuko iryo shuri ryari rirerire, ryari rifise novuga n'ibice bitandukanye twakwita amahopera. Rero novuga ko ndiko ndagerageza kungereranya n'ico Petero yavuze, nakiriye ibintu byinshi carimwe ntaratahura icari c'ubutumwa bwiza n'ingingo nkwiye gufata ku giti canje. Rero ivyo novuga ko muri jewe icari kumbera ciza canke ico numva nohanura abakozi b'Imana bagenzanje, ni byiza ko umukristo mushasha abanza gushikiriza ijambo ubutumwa bwiza, agafata ingingo yiwe bwite ciwe imbere ko yigishwa nashaka n'ibindi byinshi byo gukurira mu jambo ry'Imana no gukomera. Rero novuga ko nivyo narafashijwe, ariko uku byabidondaguye uko bikurikirana siko byari biri. Ndibuka ko ikintu ca mbere cyari gikomeye cyane ni gute no kwihana, ni gute noheba ibyaha, ni gute nohinduka. Rero hara ingubu cyane zarashimikira kuri repentance cyane, kandi ndagishima. Ariko mbona ko repentance y'ukuri, ukwihana k'ukuri n'igihe kuba gukurikiye ugutahura ico Kristo yakoze, ubuntu bwa Kristo bica vyoroha. Ego hamwe rero warumbaje ngaze kubazo waruvuze ati mbega hari ico umuntu atabishikirije uko nyene yabishikirije canke hari ico twe tubishikirije uko tuvyumva. Reka ndabivuga uko mu bisanzwe ubutumwa bwiza nubwo twashikirijwe n'intumwa nazo zabuhawe na Kristo. Rero novuga ko
icambere ibintu byose nuko ubwo butumwa bwiza butereza gushikirizwa bwuzuye. Mvuze bwuzuye nuvuga ko bukerekana novuga unarekana bwo muri ubu buryo bwuzuye nuvuga ko naho ntukwinjirane ngo ido nido mugabo kwizera ubutumwa bwose icambere bugaragaza uko umwizigirwa ku butumwa bwiza wahawe nawe kwiye gushikiriza no guha abandi. Rero abatiko turaraba ico Petero yavuze gatoyi turabona ko yarerekanye Kristo nk'uwasezeranye. Arerekana Kristo nk'uko ivyanditswe byari byaravuze aravuka. Aravuga arekana ko ari umuntu w'ishitsi ca Dawidi. Aramwerekana Kristo agirira neza abantu. Aramwerekana Kristo abamba kugira ngo aducungure. Aramwerekana ko yahambe ariko Imana mu bubasha bwayo bukomeye yamuzuye. Akerekana ko Kristo yicaye ku ntebe novuga yicaye iburyo bwa Data nk'umucamanza w'abazima n'abapfuye. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane rero niho rero hacagaragara uruhara rw'umuntu. Iyo amaze kwakira iyo nkuru arahitamo kuyizera cyangwa kutayizera. Rero iyo umuntu ayizeye tubona ko ahabwa guharirwa ibyaha akaronka ingabire y'ubugingo budashira akaronka na mpemu yera nk'uko kino gisonga cyabitweretse. Ariko kandi turabona ko iyo umuntu nawe afise ashobora guhitamo kutizera iyo nkuru nziza nabyo bibaho muga akabona ko ingaruka zihari. Rero iyo umuntu adashikirije ubutumwa bwiza muri ivyo bice byose umuntu abwizeye yizera ibidakwiye. Nawe ageze kubitanga ntazomenya byazotanga uko bimeze. Hama iki naco gikomeye cyane novuga ubushizi bw'amanga mu byo wizeye. Iyo ubwira amahirwe uri kurasoma Bibiliya cyangwa kumva undi muntu kumva umenga hari akandi kantu wateza ko warizeye mu gutizeye bica bizana gukekeranya muri wewe. Reka mvuge nibaza ko uri kurana uraraba hirya no hino bashaka kudaba nk'umukristo ava mu ishengeriri akaja mu rindi ukimvira mbega ahinduye ishengero kubera ubutumwa bwiza bwahindutse yakumbure avuga ati noje hariya no ubutumwa bwuzuye. Rero novuga ko iyo rero iyindi nyungu yo kushikirizwa ubutumwa bwuzuye ugira umutekano ugira ubushizi bw'amanga bw'ivyo wizeye. Hama kandi reka mvuge biranazana ico gicapo ca novuga ubumwe hagati y'abizera kuko iyo umenye ko mwizeye bimwe biroroha ko haba ubwo bumwe. Murakoze cyane Pastor Oswald. Ibi bintu nkuko ahije kubidukirira ko Viatere aratubwira ko Yesu yari yarasezeranywe aha aravuga ko ari umunaga wo kugishitse ca Dawidi. Hari ico bihava bitubwira ku giti cacu ibi bintu byose kuko umuntu arakeneye kumva igituma yoshiramwe ivyo byose kugira tunashike na hahande ho kumva ico umuntu yobabuze. Yego mu gihe bitabaye uko canke umuntu aronke n'umwidegembyo yo kubikora uko avyumva nimba bitoba bifise insiguro kimwe gifise insiguro nimvo coba caragiyemo wo hashimikira kuri ico kintu mbere ko dusozera. Yego cyane ubwa mbere bituruko turavuga byose umuntu tweza gutahura ubutumwa bwiza nibitubwira Kristo niho gwaciye. Yego ntavuga ariko yeze ubutumwa bwiza atatahuye Kristo wanatahure n'igikorwa ciwe. Nta muntu afise uburenganzira bw'uko yokura cyangwa agabanye. Nubwo twashikirijwe n'intumwa hamana tutubishikirize abandi. Igihe rero utanga igice igihe umuntu yokwakira igice nawe ugatanga igice ugasanga umuntu ntayinduka ribaye. Ikiduhindura ni ubutumwa bwiza bwuzuye wakira. Ikidugira abana b'Imana si bigumbagumba si amajambo y'abantu si ubwenge bw'abantu nubwo butumwa bwiza buduha guhinduka. Rero iguma tumvize ubutumwa bwiza bwuzuye buvuga Kristo niho gwaciwe ntitwabone hinduka. Usanga turi abakristo bo kwizina gusa niyumvira ko ni muri kiduzishikige umuntu atuze ubutumwa bwiza bwuzuye ngo bwakire ngo yumve ubwo atagira umuntu kugira ngo atomoherwe neza aca umukristo ngaho gusa injira mu ishengero kanaka mugabo atari umukristo by'ukuri umukristo wo kwizina cyane ntiyamenye ivyamwa kubera iki agoma ari umwana. Rero numva ko nta yindi nzira nimwe tworoga
canke ngo umuntu abikora uko yishakiye inzira ni imwe ubutumwa bwiza umuntu yizera kandi mu banyefeso 2:8 batwereka yuko nuko kwizera umuntu agira nakwiya n'ingabire y'Imana n'ingabire y'Imana yego turabashimiye ku muco canke ku nyishu mutanze ku bibazo bitandukanye twizera ko abadukurikiranye baronse gutomokerwa turumvise mu by'ukuri ko ubutumwa bwiza ariyo ntambuko ya mbere umuntu wese akwiye gutera agana mu kwizera canke mu kuba umwana w'Imana aha turazi ko bishika hakaba basengewe hakaba abakorewe igitangaza kinaka canke abasabwe n'abavyeyi guhindura aho bahora basengera tukaca twiyumva umenga twarizeye turakijijwe ariko birumvikana turavye kino gisomwa kiri mu byakozwe n'intumwa igice c'10 yuko ubutumwa bwiza kwizera ubutumwa bwiza ariyo ntambuko turashimiye abatumire bacu badufashije mpere gushimira uri buryo bwanje Pasteur Oswald mwakoze ku ntererano zanyu ego cyane nanjye ndabashimiye gose ko mwantumiye sozera mvuga nta kindi kiduhindura kuba abana b'Imana atari kwizera ubutumwa bwiza twizeye kandi ko niyo twasubira kubatumira muzotwitabira ego cyane Pasteur Viateur mwakoze namwe kwitaba ubutumire no ku ntererano mwagize mwakoze namwe twizeye kandi ko nitwasubira kubatumira muzotwitaba yego ndayibemereye mwakoze namwe abadukurikiranye mwese ikiganiro twatanguye tubabwira ko ari ingingo z'urufatiro kandi turazi ko ibibazo byose abantu bashobora kugira ku kintu cy'ubutumwa bwiza bishoboka ko tutabihereje ngaha ari naho tubabwira ko abo kwifuza kumenya ibirenze ibi twobaha inimero abafise ikibazo nimero 71 551 986 canke 61 551 986 murakoze Imana ibahezagira. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza bizera no guteza imbere uburongozi bwiza Ecole d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.